Uyu numuhora ngurukana bumenyi Burundi imbere Channel TV ukaba usamiranira i Pretoria muri Afrika y'Epfo kuri internet hifashishijwe amashusho n'amajwi kuri YouTube na Facebook. Nkaba nongeye kubaramutsa mwebwe mwese nshuti bavandimwe aho muri hose ku isi uko muduteze amatwi kuri uno muhora. Muri studio muri kumwe nanje Salomo Habimana. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bitewe naho muherereye. Kaze muri sanze. Uzo kumva ikintu gishasha ari abo ba nyatura mayimayi canke abandi. Uzo kwemera natwe yuko bashobora guhungabanya umutekano w'abaturage ngaha natwe turaha. Ubu twananiwe. Ari twaje gukora. Hari nk'abantu batinya kuvuga ukuri cyangwa gutabara inzirakarengane bavuga bati tutabikora tugafungwa, tutabikora leta ikaba yatubona nabi. Icyo kire kibazo cyo kuba baratwaye ubutaka bw'u Rwanda siko ku kijyanye n'imbonera hamwe y'ibangano za Rwigema yari afite akamuri ku mutima yabashije kuba yagaragariza Habyarimana ko bagomba kuzagarura ubutaka bwabo bakoresheje kuzatera ibihugu byabutwaye ko Rwigema yarazi imbaraga za Museveni kandi Museveni nawe afiteho Habyarimana yarazi imbaraga za Mobutu mushuti we ariko icyo kintu Habyarimana yarakimukangariye aramubwira ati ubutaka batwaye ntago ari bo babwihaye siko ahubwo tugomba gutegereza siko mu gihe nyacyo gikwiriye abatanze ubutaka bwacu akaba ari bo duhangana nabo. Hanyuma twese turabavandimwe tuje gufashanya ntagire ikintu bazotinya kutubwira utwara abantu twazanye ngaha uyu mu Major Claude ni kubana ari kitanga mugabo kitanga naho bose araharaba umushefu muzosigana n'uyu itwa kapitene Aryama Besa uyu nimero abatwari bo ngaha mwese bayamaze kuzironka n'inziwe barazifise namwe bwiwiwe murafise uburenganzira bwo kwironka barayibahereza kugira ngo ikintu cyose mwokumva gishasha cyoze kubahungabanya mukimubwiye kenshi rero tuje kuyama kuri mu musozi hajya twashikiye hajya uzobona amapatro yo mwijoro kenshi abagira nabi bikingijoro. Nta communauté ni kitagira umushefu traditionnel hano abanyamurenge nibo batari bafise umushefu traditionnel baca bagira association kugira baronke umushefu ajya na Congo je nabandiko ndatwenga kubera iki avano na nsisi la communauté abanyamurenge itigere ivugwa kandi hari seke bari bibereyeho neza sazo ka probleme uko bavuze ngo bavuga ikinyarwanda none ko hariho ni na communauté y'abarundi bavuga ikirundi katangorane bafise kubera iki avano na nsisi Kongo tutumvije ibibazo ngo ubwoko bw'abana akana bwana je nakurikiranye numviriza ubwo yo communauté nike bitwa abarundi menga bavuze ko yavutse 1428
niyo iyo community umwami ubu bageze kuri kinyoni truwa barafise umwami bageze kuri kinyoni twa none ko atangorane turumva bafise ko batigira bavuga ngo Burundi ngo muturabe neza twebwe reka kandi abibona nawe baye umutegetsi bagaca bakiguhebera igihugu abene igihugu bakabwira ati cya gihugu ni rwanyubu oreka kuryoherwa. Ingingo nkuru tubafitiye uno munsi ifatiye ku kibazo kigira kiti kuki twosengera ikirere c'u Burundi aho gusengera n'akarere Uburundi buhereranyemwo n'u Rwanda. Vy'ukuri iki kibazo nakigize mpejeje gusengana n'umukozi w'Imana Pasteur Emmanuel Nimbona kumuhora w'ikiganiro kanguka, ariko bintera kwibaza niba tutobandanya gusengera igihugu cacu c'u Burundi tubanje gusasa hasi ingorane gifise kugira ngo tuzihambirize amasengesho imbona nkubone atasokwe niruze. Iyo ubuze igihugu witwa impunzi, witwa umunyamahanga iw'abandi, kandi biraryana. Murantunga gato sinteba. Uyu numuhora ngurukana bumenyi Burundi imbere Channel TV, ukaba usamirana i Pretoria muri Afrika y'Epfo kuri internet hifashishijwe YouTube na Facebook. Muri studio muri kumwe nanje Salomo Habimana. None ko mwiyumviye uriya musore mu nkondwe y'iki kiganiro avuga ko hari umugambi w'akamurika mutima wo gufata ubutaka bwa Kongo canke intara za DRC, vyavaho Uburundi bugakurikira. Mwongeye mutega amatwi intwara muheto y'u Burundi aho ihagasopo aba M23 n'urupfasoni rwinshi iti twebwe ntituje kuryama kuri uriya musozi, aho uwo musozi suwundi n'uwa Kicanga. Gusa ikirundi kiragoye, ndibaza ko aba M23 baraho batashotse basobanukirwa ubutumwa bahawe. Ndabibutse ko ubu atabanga rikirimwo abo bitwa aba M23 ari abasirikare b'u Rwanda, RDF, Rwandan Defense Force, biyoberanije. Kandi barondera kunyaga intara atari gwabo nk'uko bivugwa muri raporo ya Human Rights Watch yo kwigenekererezo ryo kuwa 10 z'uku kwezi kwa Gitugutu, ariko kwa 10 kw'ibihumbi 2023. Mu guhesha ako kabi k'ubwicanyi ku banyekongo n'abanyarwanda batazi ico bazira, Uburundi bwiyemeje kwinjira muri Kongo, gufashanya n'intwaro ya Kongo, gucungera urubibe rwabwo rungana n'ibirometero 243. Bongera bahamagagwa kandi na EACRF DRC canke East African Community Regional Force kugira ngo barengere inzirakarengane mu gace ka Kicanga na Sake, aho imitwe y'inyeshamba injojo ikorana na ba M23 yari yakiyogoje n'ubwicanyi budafise izina twobwita mu Kirundi. Muri izo ntara nyene mwibuke ko ahitwa Kalima na Warikale mu burengerazuba bwaho intwazangabo z'abarundi muri ACRF zigandagaje, bivugwa ko habayo abarundi bagiyeyo kera batwawe n'abakoroni ngo babimbire amabuye y'agaciro. Ico gihe abakoroni bayora abahutu n'abatutsi batavanguye. Ikindi kitaragaseseshwa rumuri nuko muri Kongo nyene hariyo ubwami butekanye bw'abarundi nk'uko mu nkondwe y'iki kiganiro
mwavyumvanye nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Izo ni ingero zerekana neza ko Uburundi bufise inyungu nini yo kubana neza na Kongo mu mahoro. Izo ngero kandi zerekanye ko Uburundi bufise ibirere vyinshi mu karere ko hagati bubarizwamwo. None ni gute Pastor Emmanuel Sabimana ahaguruka gusengera ikirere c'Uburundi gusa, aho gusengera n'akarere kose Uburundi buherereyemwo? Niba nawe vyo gushikira ukibaza ico kibazo, hinge twisoze muri iki kiganiro. Gusengera Uburundi n'ikirere cabwo bije mu gihe gikwiriye co gutangiriza kugira ngo imvura y'amazuku niyisuka hirya no hino y'igihugu cacu ntizorengane imbibe ngo itonyangire mu gisenge gitwikiriye Uburundi. Nobibutsa ko gusengera igihugu bije mu gihe tumaze iminsi dushamaje amaso ku mboneko z'ibikorwa vya politike bidasanzwe mu mashengero be n'amareresi y'intambara acurera irandira ry'intambara ya Ukraine mu karere k'uburengerazuba bwa Afrika ECOWAS. Eka nyene iyo mirandiro y'intambara ya Ukraine ikaba isotera gukoma imbarutso ku ntambara zihikiriye mu bihugu vya EAC, aho umunsi ku wundi bigenda vyibonekeza ko u Rwanda, Ubuganda na Sudani y'Amajepfo, tutibagiye n'Ubufaransa, vyoba vyaramaze kwitegura kugwa mu ntege aba M23. Ubufaransa bwo bwari busanganywe na RDF mu migwano iheruka i Cabo Delgado muri Mozambique. Ikibabaje nyamukuru muri izo ntambara ziba hirya no hino, hagwamwo abana b'abatutsi benshi cane batagira uko bangana, ngo bariko baharanira kurema ubwami bw'abatutsi b'Abahima canke Empire Hima. Iyaba utarurindiranye amatsiko yo kumva isengesho rikomeye kandi ridasanzwe ry'uwo mukozi w'Imana nimbona, nari no kugucira ku mayange ivya kudeta zadutse zimirikanije ngaha muri Afrika, guhera muri Burkina Faso, Mali, Niger na Gabon. Eka natwebwe ngaha mu Burundi mukaba mwibuka ko urwo rusabagire rw'amakudeta rwaduhushije umuhoro kwigenekererezo ryo kwa 15, 16 na 17. Ico gihe bivugwa ko umunyarwandakazi yitwa Apotre Mignone Kabera yari yinjiye mu Burundi aherekejwe n'abakomando biyoberanije nk'abavuga butumwa mu kwitwaza Bibiliya mu biganza, ariko mu bitugu bahetse inkoho n'imbugita. Uwo mukenyuro rero wa kudeta mu Burundi wahavuye upfuba. Gusa akariho karavugwa, ariko aya makuru turacayatohoza neza imbere yuko tuyashingura muri ntibate. Mbaza ndakubaze, mbega operation ya Mignone Kabera iyo iza gushoboka, hari gupfa abatutsi b'Abarundi bangana iki? Hari gupfa abahutu b'Abarundi bangana iki? Ninde yari kuvyungukiramwo atari umuzungu w'umukoroni n'abafatanyabikorwa biwe mu karere kacu? Reka tubivuge imbona nkubone, ariko dushima Imana ko uwo mugambi mubisha wapfuvye, naho Mignone Kabera yatahukanye intsinzi nk'uko yashitse i Kigali akavyiki n'amatavu. Ico gikorwa kigayitse ca Apotre Mignone Kabera cabukuri kitabukuri, tuzobivuga nka kimwe mu bisibanganya ikirere cacu c'Uburundi, nka kimwe mu ciyongereye ku mpamvu zituma Abarundi badahera akangononwe ko isaha yoba isaha abo Rwanda bagahindukira gutera
Uburundi bitwa barubura kigongwe. Hanyuma bakaca bavuga bati kandi vyari vyarahanuwe ibibaye n'umugambi w'Imana ushitse ku Burundi kuko hakorerwa ivyaha vyinshi. Abarundi batari bake bamaze guhinyura mbere yuko n'ubwicanyi bwose bwagiye buraba mu Burundi mu bihe bitandukanye bwaba bwiganjemwo bene wabo wa Minyone, bamwe muri babandi bari barahawe indaro mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959. Bikaba bibandanije kwibonekeza ko babandi banyarwanda nabo bahawe indaro muri Kongo uno munsi banditswe ko muri raporo ya Human Rights Watch yo muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ubwicanyi ndengakamere bakoreye abakongomani mu ngazi zose ziterambere mu gihugu. Bamaze kugandagura abantu barenga imiliyoni 10 aho muri DRC. Imirwano bateje yimuye mu karere abantu batagira igitigiri, babujije abana b'abanyagihugu bari barabahaye indaro kwiga, banyonoye ubutunzi bw'igihugu bwoteje imbere akarere kose harimo n'Uburundi, bashize mu ngorane n'imihangayiko abakongomani ku mpamvu zidafadika, biyibagiza ko hano ku isi ko twese tuzobisiga. Bigeze mu karere ka Kivu y'Amajaruguru na Kivu y'Amajepfo baravyunyura kugezaho abana batoyi bagize amahitamwo yo gufata inkoho ngo bitabare aho gupfa babagaguwe nk'impene zitari buribwe. Bene abo bantu bakora ikibi ako kagene, Imana ibaturinde, ihe intwazangabo zacu amaboko abasunika abahindigitiraniriza hirya kure y'Uburundi. Amen. Uwo gutinywa kurusha mwami Mana data, abagukikuje bose mwami, uhoraho Mana nyene ingabo, ninde munyenkomezi ahwanye nawe akora nk'ivyo ukora. Kuba umwizigirwa kwawe kuragukikuje mwami Mana yo mwijuru. Ni wewe uganza ukwishira hejuru kw'ikiyaga, ni wewe utegeka imipfunda yaco Mana, mw'izina rya Yesu kayizibiza kandi, ni wewe mwami Mana umenagura ibitandara by'amabuye mw'izina rya Yesu Kristo. Imisozi yishize hejuru ni wowe uyiringaniza, mwami wambaye mu kuboko kwawe huzuye inkomezi n'ububasha, ni wowe waremye ijuru n'isi n'ibiyirimwo mw'izina rya Yesu Kristo. Amatanguriro yose ni wowe wayashizeho, iburaruko n'ibumanuko ni wowe waharemye mwami Mana data. Ufise ukuboko kw'inkomezi, ukuboko kwawe kurakomeye, ukuboko kwawe kw'iburyo gushizwe hejuru wa Mana we, ukugororoka n'imanza zibereye n'ivy'ingoma yawe ihagazeko. Imbabazi n'ukuri nivyo bikwitangira imbere Mana, uragahezagirwa. Harahiriwe abakwizigiye, harahiriwe abakuziga ku butabazi, harahiriwe abashize umutima kuri wewe. Ndagukengurukiye mwami Mana ku byo waremye n'ivyo washinze, ni wowe ushinga amateka y'ibintu n'abantu, ni wowe mwami Mana data uzigama ibihugu n'ibisagara, ni wowe uzigama imiryango yo muri ivyo mwami Mana yo mwijuru, ni wowe uzigama mwami Mana data abaganzi bisagara, ni wowe uganza abaganzi intara zose mw'izina rya Yesu Kristo. Nta kintu na kimwe kinyegejwe wewe. Ndaguhimbaje mwami Mana yo mwijuru, ndagutaziriye mwami Mana data, nongeye kugushimira kubw'Uburundi, nongeye gushima mwami Mana kubw'abaganza, nongeye kugushima mwami Mana data kundekezwa kubw'abayobora intara zitandukanye n'amakomine atandukanye, nongeye kugukenguruka kuko ari uha imvura ababi n'abeza, imirima kubw'ababi n'abeza ukabimeza bikera neza. Habwa icubahiro mwami Mana data, tugushimiye ku byo wakoze muri kino gihugu, tugushimiye ku byo
waremye muri kino gihugu, tugushimiye ko wagishizemo muri kino gihugu, tugushimiye mwami Imana ko kintu cyose kigaragara muri kino gihugu cy'u Burundi mu mpande zine zaco, mu izina rya Yesu nushimwe. Tugushimiye mwami Imana data kimwe ku byo watanze, nuhabwe icubahiro. Tugushimiye ku burinzi bwawe, waturinze byinshi tubona, uturinda byinshi tudashobora kubona, nk'uko ubumana bwawe buri, nk'uko ubushobozi bwawe buri. Habwa icubahiro Mana, nongeye kugukengurukira mukunzi mwiza. None mwami Imana nyagora ku ngoma, ngarutse imbere yawe ndakuragiza kino kirere ca kino gihugu n'intara zitandukanye zaco, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuragije uburengerazuba n'iburasirazuba, ndakuragije mwami Imana data mu rumanuko no mu buraruko hose, ndakuragije muri rya zina rya Yesu. Reka ububasha bwawe buganze, reka ubushobozi bwawe buganze iyi ndwi yose dutanguye, reka ubushobozi bwawe bwigaragaze mu izina rya Yesu. Reka inkomezi zawe abe arizo ziganza hejuru y'izindi nkomezi zose, hejuru y'ubundi bubasha. Ni wowe wenyine mwami Imana data uri El Shaddai, ni wowe ushobora byose, nta yindi Imana ihari. Ni wowe mwami Imana uzi byose, nta yindi Imana ishobora kumenya byose ihari. Mwami Imana yo mu ijuru, ni wowe ubera hose icarimwe aka kanya nyene. Mwami Imana yo mu ijuru, uri mu gisagara ca Bujumbura, uri mu gisagara ca Gitega, uri mu gisagara ca Ngozi, uri mu gisagara ca Kirundo, uri mu gisagara ca Muyinga, uri mu gisagara ca Cankuzo. Reka ubushobozi bwawe bwiganze mwami Imana mu gisagara ca Mwaro. Reka mwami Imana data ubushobozi bwawe bwiganze mu gisagara ca Muramvya. Reka mwami ubushobozi bwawe bwiganze mu gisagara ca Rumonge. Reka ubushobozi bwawe bwiganze mwami Imana data mu misozi yaho, bwiganze mu makomine, bwiganze mu Mucimbiri, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Bwiganze mwami mu gisagara ca Bujumbura, amakomine akigize n'amazona akigize n'amakaritiye yose. Mwami ndasenga mwami Imana data, ndakwereka ahantu hose ngo ubushobozi bwawe buhaganze. Turanse yuko mwami Imana data haganzwa n'ubundi bubasha. Ubushobozi bwawe bwigaragaze, nibwigaragaze ku bato n'abakuze, nibwigaragaze ku bana, nibwigaragaze mwami Imana yo mu ijuru data kongera kizima ku bikorwa bihakorerwa muri rya zina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ewe Mana ihoraho, ewe Mana iganje, ubushobozi bwawe nibuhindure ubundi bubasha bwose mwami Imana data, ubasha butera abantu, ubasha buteza ibyaga abantu, buteza amakoba abantu. Mwami Imana data reka buhinduke ubusa, ububasha bwawe bari bwo buganza, ubushobozi bw'izina rya Yesu Kristo reka buhindure mwami Imana data kongera kizima. Mana data kongera kizima ibigirwa Mana bihinduke ubusa. Mana ugira neza, Mana ubibona, Mana ubirema ukabikomeza. Ndasenga kugira ngo mwami Imana yo mu ijuru, imisozi yiyubike ihindagurike muri rya zina rya Yesu Kristo. Mana warahamagaye Yeremiya hariya mu gice ca mbere, uravuga ngo wewe Yeremiya nshize ubushobozi mu kanwa kawe, kandi ndagushizeho kugira ububasha ku Bayuda no ku bisagara vyaho bwo kurandura, bwo gusangangura no gukomvumvura no guhonya no kubaka no guteragira. Mana mu izina rya Yesu Kristo, kandi nanje ndahagaze nk'uko wahaye ubasha ishengero, nk'uko wahaye ubasha bizera mwami Imana bwo kurana no gukomvumvura, nanje ndarandura na komvumvura mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwose bw'umwijima, ubushobozi bwose n'ibisigo, amapepu, imwemu mbi zariko mwami Imana zirananiza kino gihugu, zishingiye mu guteza ibyago, zishingiye mu guteza inzara, zishingiye mu guteza amakuba, zishingiye mu guteza umujyano mu bantu. Mu izina rya Yesu nasambuye bene izo mpemu, impemu zisambura ingo, mu izina rya Yesu ziboshe mwami Imana kino gihugu ndazisenya. Impemu zituma abantu baboregwa, impemu y'akaboregwe, impemu y'akaboregwe, impemu y'ibiyayura mutwe, impemu yo kunywa urumogi, izo zose turazisambuye muri rya zina rya Yesu Kristo.
Kristo, rekura ibyo mwafashe muri kino gihugu, rekura impande zose za kino gihugu, rekura mu buraruko mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye ibimazi byahatangiwe, ndasambuye amashikanwa yaherejwe Satani mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye imigabo n'imigambi y'umwasi afitiye kino gihugu, iyo yateguye muri rino yinga, iyo yapanze muri rino yinga, ndayisambuye muri rya zina rya Yesu Kristo. Imigabo inyegejwe kandi itaboneka ku mwana w'umuntu, Mwami Imana ndayisambuye, mpagaze mu bushobozi bw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Mwami Imana ndasenya igishize hejuru n'ibikomeye, ndasenya ibyafashe imitima y'abantu n'ubwenge bwabo, ndabisenye muri rya zina rya Yesu Kristo. Imbaraga zigwanya ibikorwa byiza, ubushobozi bugwanya imigambi myiza, ubushobozi bugwanya imigambi myiza ya leta, mu izina rya Yesu ndabusenye muri rya zina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bugwanya iterambere ndabusenya, ubushobozi bugumiza igihugu mu njyane, mu bugaragwa no mwirinde, turasenya mu Mwami Imana ubwo bushobozi, turabuciriye witeka mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Tamujya baravuga ngo bana bato murabava ku Mana, babane mwarabanesheje, kuko uri muri mwe garusha ingomezi, uri muri bo, uri muri twe garakomeye ni Kristo. Kubw'izina ryiwe mwe muzirumvira, imiyaga irumvira, ibisigo birumvira, amapepu yose arumvira. Ndategetse ngo ivyari muri zo ntara zose zigize kino gihugu birakiriwe witeka. Ndategetse ngo imipango yose Satani yari yateguye gukora muri no yinga yarasambuwe muri rya zina rya Yesu. Ubushobozi bwose buciriwe witeka. Iki kirere kirahinduwe, iki kirere kirahinduwe, ubushobozi bukirimwe bufashwe miri muri rya zina rya Yesu Kristo. Haganze wowe gusa, hategeke wowe gusa mu izina rya Yesu. Amahoro yaho bari wayaganza. Urakoze Mana Data, urakoze gitare kizima, urakoze mucunguzi mwiza, ko wumva gusenga kwabera, kugira neza kubw'imiryango, kugira neza kubw'gisagara, kugira neza kubw'intara zose, kugira neza Mwami Imana kuba birimwo. Urakoze kuri umwizigirwa, urakoze ko wumvise gusenga, tukuragije iriyinga ryose, icubara no gukomera n'ibibi byawe kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tuzobandanya kubageza ko n'ayandi masengesho y'abakozi b'Imana bahagurukiye gusenga Imana ngo idutabarire igihugu cacu c'u Burundi. Tuzobandanya no kubabwira ibibazo biriho abanyapolitike canke abakozi b'Imana batandukanye badashobora gutinyuka kubabwira icese. Ico tubasavye nuko gusengera igihugu cacu utabifata minenegwe, ukigira sinabibazwa ngo Burundi bufise intwazangabo zikomeye mu karere ka Afrika, kandi ubona ivyonyi bigomba kudusubiza mu gahumbezi k'indyane zidahera. Wewe wibuke umfyondere subscribe, wibuke no gufyonda kuri share, kugira ngo uzohore ubona ako kanya nyene amakuru masha, no mu ntumbero yuko dukubitira hamwe ikinyoma hashashe, harimwo no kuntera umwete wo kubaronderera amakuru agezweko kandi atunganutse. Naha dusozereje ikiganiro, mugire amahoro n'amahonda. Kurikira ibiganiro kuri Burundi Imbere Channel TV kugira ngo tuzohore dusangira ibiganiro bitandukanye kandi dufashanye kumenya ukuri kutugose. Ni waba ufise iciyumviro uterera canke usangiza abandi, ni karibu. Ntiwumvirize gusa, shima canke unegura amakuru n'ubumenyi bicishijwe kuri uno muhora mu kutwandikira mu buryo bwa audio canke mu buryo bwa video. Ntiwibagire gufyonda kuri subscribe, ni kuri gusa, kugira ngo uzohore umenya ko kanya ko hari ibiganiro bisha. Adresse tubarizwa ko ni ya email burundimbere@gmail.com canke telefone ngendanwa agasaraba 27 60 474 56.